Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yashimagije ingene yakoranye na Liz Truss yaraye atanze imihoho mu kibanza c'umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza. Joe Biden yashimagije yumvikanisha ko bakoranye neza cane na cane mu gufasha Ukraine kwigwanako mu ntambara yise y'agasomborotso k'Uburusiya. President Biden yirinze yamara kugira ico avuga ku kwegura kwa Liz Truss yeguye inyuma y'indwi zitandatu gusa ari mu kibanza c'umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza. Yabwiye amenyeshamakuru bari ku kirimba ciwe aha i Washington DC ko ukwegura kwa Liz Truss ari ingingo yegawe bwite nk'uwayifashe. Yagize ati reka ndababwire ico nzi twakoranye neza ku kibazo c'Uburusiya na Ukraine. Ubwongereza n'abongereza nibo bonyene biraba ibisigaye kandi bazobitorera umuti. Madame Liz Truss yeguye yemera ko imigambi y'ubutunzi yafashe yagize ingaruka ku masoko y'imitahe yongera ituma umugambwe wiwe wicamwo ibice. Yashimangiye ko aravye uko ibintu vyifashe hadashobora kurangura ivyo yemeye mu kiringo yari yatorewe muri ayo mabanga. Mu ndwi iheze muravyibuka Joe Biden yari yavuze ko imwe mu migambi ijanye n'ivy'ubutunzi Truss yari yatangaje cane ivyo kugabanya amatagisi y'abatunzi atabishigikiye. Ico gihe yagize ati ni politike ntashigikiye ariko n'abongereza bakwiye kumenya ibibabereye si jewe ndabacira inzira. Bitekanije ko uzosubira Truss atorwa bitarenze igenekerezo rya 28 ku kwezi. Bamwe mu bashobora guhiganira kuja muri ico kibanza barimo Rishi Sunak yahoze ari umushikiranganje w'ubutunzi, Penny yahoze ari umushikiranganje wo kwivuna abansi. Itorokanizo ry'amakuru y'abongereza Reuters rikavuga ko na Boris Johnson yeguye muri ico kibanza mu kwezi kwa ndwi nawe nyene ashobora kongera kwitoza. Mu intambara y'Uburusiya na Ukraine, ibiro bikuru vya gisirikare muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Pentagon bivuga ko ari abasirikare ba Irani bariko barafasha Uburusiya mu ntambara irimwo na Ukraine. Pentagon yatangaje ko abo basirikare ba Irani bari ku rubuga muri Ukraine aho ahanini bafasha mu gukoresha utudege tutagira umudereva drone mu Gifaransa. Tumaze igihe dukora ico Pentagon yise iterabwoba muri Ukraine twongera tugaba ibitero ahari ingomero z'umuyaga nkuba. Umunyamabanga mukuru ajeje ivyo gutanga amakuru muri Pentagon ariwe Brigadier General Patrick Ryder yabwiye amenyeshamakuru ko ibitero bikorwa n'izo drone biba bihagarikiwe n'abasirikare ba Irani. Amenyeshamakuru bace bamubaza ico avuga ko Uburusiya bwahakanye ko atatudege twa Irani bufise bwatwaye muri Ukraine. Acayishura ati ntawo bideha bariko barababesha. Brigadier General Patrick Ryder ikindi yavuze nuko Uburusiya kubera gukeherwa n'ibigwanisho buriko bwikora kuri Irani na Korea ya ruguru ngo babaha ibigwanisho. Yagirije Irani atarya umunwa kukovya mu iterabwoba. Yavuze ko Uburusiya buriko urakora mu makungu. Ari Liza Polat yagirizwa kuba yarafashije intagondwa z'abajihadiste mu gitero bagavye ku kinyamakuru Charlie Hebdo no kuri mwe mw'isoko y'Abayahudi mu Bufaransa mu kwa mbere ko mu 2015. Yarayaciriwe umunyororo wo guherayo. Ari Liza Polat w'imyaka 37 arahakana ivyaha vyose yagirizwa n'ivyaha ahanini bishimikiye kuba yarafashije cane intagondwa zakoze ico gitero i Paris mu kuziha indaro, kuzifasha kuronka ibirwanisho zakoresheje n'ibindi. Murakoze kwamandanya kumviza ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu kanya tubandaniriza mu karere k'ibiyaga bigari na Thomas Kamirindi. Diane Ninahazwe urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho. Nshuti zacu mukomeje kumva radiyo ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Rwanda turavugira kuri FM 104.3, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Mu Burundi abagore bo mu cyaro bavuga ko abakenyezi bagenzi babo bari mu nzego z'ubuyobozi bw'igihugu nta kinini babamariye. Twebwe bato naco badufasha, twebwe aho tugarukira twe ntavyo mbona bariko baradufasha, kandi tutanababona harimo bamwe tutanababonye n'ingene baba bameze n'igihe batoba. Ibi barabivuga mu gihe Uburundi buri mu cyumweru cyahariwe umugore w'umuhinzikazi. Mu Rwanda urukiko rukuru ruburanisha ibyaha by'iterabwoba rwahagaritse abanyamategeko 3 ku mirimo yabo. Naho leta ya Tanzania yafashe ingamba zo gukumira Ebola
kugira ngo itinjira mu ntara 5 zihana imbibi na Uganda zirimo icumbikiye impunzi z'abarundi n'abanyekongo. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane, ntimujye kure, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Uburundi buri mu cyumweru cyahariwe umukenyezi w'umuhinzikazi. Abagore bo mu cyaro bavuga ko kuba hari abandi bagore babaserukira mu nzego z'ubutegetsi nta nyungu igaragara babibonamo. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Wirikaneza ukorera i Nairobi muri Kenya. Jewe ntamvise ndima ntunzwe no gucingero nabana bane abo bana ncingero nkabagurira ikiro cy'ufu bakarara bariye sayitari baje Marika wazani ibigira n'umukenyezi wo mu ntara ya Gitega iruhande y'umurwa mukuru wa politike nta kivi na gito yagira cyo kurima abana biwe bane kugira ngo abatunge abanza gucingero ni watunze umuryango kubera umugabo we yamugaye. Jewe ntamvise ndima ntunzwe no gucingero nabana bane abo bana ncingero nkabagurira ikiro cy'ufu bakarara bariye sayitari baje ndirukanga gose kandi mugenzi wanje nabo yaramugaye nta nakaza akora kubavuza ndirukanga nkagurana ababanyi n'abagenzi hama ndayakiye nkabasubiza ubuzima ndimo ni bubi buragoye. Eje ntamvukiye ho kuba rukoba Igitega nyene avuga ko ku myaka yiwe 70 atunzwe no gusabiriza. Sega nteka amaboko abagira neza bafashe ndumurimyi mugasifisa aho ndima nagenda nko mugasozi aho mu bya leta kaza ndajojora ku mabuye gatoya nshoboye hanyuma abasuma nabo bakazanganya mu gatondo iyo mvyutse mbanza gusenga saba leta y'u Burundi bone twebwe dukuze idufashe nk'ubu nyene mu kwivuza nk'iyo tugwaye niho tugira ingorane nini utwo turya natwe ntitwobashinginda ntibo bishobora abanyakuba. Marika wazendere Imana wafite abana 8 atawundi beza amaso. Fise abana benshi je fise nk'abana 8 kubacira ingero ndumumama biragoye twegereye ico twosaba nkamwege ko mutwiyumviriyeho kuza kutubaza mutuvugira imbere bakaduha nk'agataye natwe tukabaho nk'abandi. Yvonne Nshimirimana n'umukenyezi wo mu ntara ya Bubanza mu Burengero iruhande yo kurima akora iyindi mirimo yose kugira ngo yibesheho nabiwe. Atangura bwijwi rya Amerika ubwoko bw'ibiterwa yimbura ibigori n'ibiharage n'inkore birantunze n'umuryango wanje n'agatashya ndakajamwo ndakarose kuko ubuzi bwose ndabukora. Umukenyezi wundi w'Ibubanza ararushinga no kuronka ifumbire ku giciro ciza ibindi hasanga ubuzima ashobora kubugwazagwaza. Nk'iyo umuntu yarimye ikintu kikingora nka jewe novuga ngo gwana gafumbire kandi nk'ifumbire yo gufumbira akagenza kwigura asanga izimvye kije namangura ku kiro kugira ngo ndabikumwe imbo wagenda neza. Rebeka Nyabenda wahangayikishijwe no kubura itonga rimamwo ariko avyifatamwo neza kuko akora ibishoboka vyose ntarera amaboko. Jambo wanje buretse kora kubera ntaronka yo nkote canke nkagenda muri ferme abandi bararima jeho nkaca ngenda gukubita ivyatsi nongera kugura bakuyemwe umuceri kandi ntunze umuryango jewe ndagenda nkancitasha nkabaho hama nkaca nongera nkaza ngenda ndose nk'utundandaza. Mediatrice Nishimwe wo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira Uburengero nawe avuga ko umunsi wahariwe umukenyezi mwirimizi usa nuko atacumumariye. Twego tuzatumva ngo habaye umunsi mukuru ariko ntabwo turabona nk'abantu baza kudushigikira ngo bavuga ati ni bigenda uko. Mugenzi we nawe asanga abakenyezi birimizi basa n'abatereranye. Abirimizi kenshi badushira inyuma kubera ko babona yuko ataburyo nimwe bavuga ati amaboko atareha ntaramukanye. Uburundi ni igihugu kiri muri bike ku isi abakenyezi baserukiwe mu nzego bihagije bafite ibice 30% mu nzego zifata ingingo. Bamwe mu bakenyezi birimizi barishimira urugero baserukiwe ko kuva ku nzego z'ibanze kugera mu biro by'umukuru w'igihugu uciye mu makomine intara muri leta n'inama nkenguzamateka na nshingamateka. Ariko hari abandi bemeza ko abakenyezi bagenzi babo batowe canke bitoreye atakintu kinini bamariye. Natwebwe bato ntaco badufasha twebwe aho tugarukira twe ntavyo mbona bariko baradufasha kandi tutanababona harimo bamwe tutanababonye n'ingene boba bameze n'igihe batorwa ko batanadutemberera ngo baze kudutemberera badukoresha inama. Umukenyezi wo muri komine Rugombo mu Cibitoke hari ikindi kintu kimushimisha kurusha kubona muri rusangi abagabo babirimizi batagitana ibikorwa abatambukanyi babo nko muri kahise. Ubu tubayeho neza kuko ubu abagabo barafasha muri bimwe bishoboka kubera inzara yagiye iratera yarashishije ubwenge abagabo benshi barafasha abakenyezi baritaye ibikorwa byo mu rugo umuntu arabona neza ko ari byiza. Felix Ngendabanyikwa munyamabanga yegayezwa mu bushikanganje bukuringanisha ibitsina akeza abakenyezi birimizi avuga ko ari inkingi y'iterambere ry'imiryango n'igihugu. Muri rero inkingi y'umuryango n'igihugu muri akarahara mu ruganda ntibacura kuko umukenyezi
mwirimizi ari warima ibitunza abenegihugu bose. Umukenyezi mwirimizi rero ategerezwa kuba n'umworozi kugira ngo ibitungwa yoroye hambavu yo kumufasha kugwiza umwimbu bitume aronka imfungurwa ziva mu bikoko. Ibiharuro bitangwa na ONU vyerekana ko ica kane c'abantu ba mw'isi ari abakenyezi, ariko bari munsi y'ibice 20% vyafise amatongo biharije canke batorana, mu gihe mu mitumba ubusumbasumbane bw'imishahara hagati y'abagore n'abagabo bushobora kugera kuri 40%. ONU imenyesha ko mu gihe abakenyezi bohabwa amahirwe amwe n'abagabo, umwimbu ushobora kuduga ku rugero rw'uko abantu bugarijwe na kigoyi bogabanuka gushika ku bantu bari hagati y'imiliyoni 100 n'150 kw'isi. Igisata ca ONU kijejwe abakenyezi naco kivuga ko muri rusangi umukenyezi umwe kuri 3 bafise akazi akora mu gisata c'uburimyi. Noneho tujye mu Rwanda. Umucamanza w'urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha by'iterabwoba n'ibyambukiranya imipaka yategetse ko abanyamategeko 3 bunganira abantu baregwa ibyaha by'iterabwoba bahagarara ku mirimo yabo igihe cyose batarishyura ihazabu yabaciye. Mugenzi wacu Eric Bagiruwubusa araduha ibindi bisobanuro kuri iyi nkuru. Abo banyamategeko umucamanza yahanishije kwishyura ihazabu ingana n'ibihumbi 200 by'amafaranga y'u Rwanda ni Inyasi Ndagijimana, Felix Nkundabatwari na Adiel Mbanziriza. Umucamanza yavuze ko bashaka gutinza urubanza ku bushake. Ni nyuma y'impaka hagati y'ubushinjacyaha, abaregwa n'ababunganira mu mategeko. Ku ikubitiro mbere yo gutangira kwiregura, abaregwa bavuze ko batigeze babona ibikubiye mu cyemezo urukiko rwatesheje agaciro mu kwezi kwa gatandatu ku nzitizi barugejejeho. Abaregwa banavuga ko hari amadosiye yakubiyemo imyanzuro y'ubushinjacyaha nyuma yo gusobanura ikirego cyabwo batashoboye kugeraho. Ayo madosiye nk'uko bisanzwe bigenda, impande zombi ziba zishobora kuyageraho mu buryo bw'ikoranabuhanga bwa ICMS bwifashishwa mu nkiko. Abanyururu bavuga ko muri gereza bigoye kuyageraho. Ababunganira baravuga ko urubanza baburana barushyizwemo n'urugaga rwabo mu rwego rw'ubwitange, byakomotse ku kuba abo bunganira batishoboye nta bwunganizi babona bishyurira. Basobanura ko bagerageje kugaragariza ikibazo cyabo urugaga rw'abunganira abandi mu nkiko mu Rwanda ndetse na Minisiteri y'Ubutabera, ariko nta gisubizo barakibonaho. Bavuga ko bagiye kumara umwaka wose nta bufasha. Urukiko rwavuze ko gereza ifite za mudasobwa, bityo ko abaregwa bagombye kuba barazikoresheje bagasoma ibikubiye mu rubanza baburana. Ruravuga ko abunganizi babo mu mategeko bagombye kuba barabagezeho batitwaje ko ari urubanza rw'abatishoboye. Rwavuze ko atari urubanza rwa mbere rubayeho ruteye rutyo. Urukiko rwafasha abanyamategeko nk'abagiye basabwa kugira ibyo bakora mu nyungu zabo bunganira mu rubanza, barangiza bagakora icyo rwise kwituramira. Urukiko ntirwiyumvishije uburyo abo banyamategeko bahisemo kuza kurubwira ko batabonanye nabo bunganira kandi batarabigaragaje mbere na gereza itarabakumiriye. Rwavuze ko nta mpamvu yumvikana ituma abanyamategeko n'abaregwa basaba isubika rubanza. Ubushinjacyaha nabwo buvuga ko habayeho uburangare bugamije gutinza urubanza bikozwe n'ubwunganizi n'abaregwa. Bwavuze ko ibibazo byabo ari ibyo baganiraho n'urugaga rwabo narwo rukaganira na Minisiteri y'Ubutabera. Buvuga ko butumva inyungu abanyamategeko bafitemo zo gutinza urubanza. Byateye urukiko gufata igihe kingana hafi n'isaha rwiherereye rubifataho icyemezo. Rwavuze ko ibibazo bagaragaza bigamije gutinza urubanza nta mpamvu zifatika bashingiyeho. Umucamanza yavuze ko kuva mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka abanyamategeko batigeze bagaragaza iyo nzitizi. Yavuze ko ibyo bakora ari ku bushake bwabo. Ashingiye kuri ibyo, umucamanza mu rugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byambukiranya imipaka n'iby'iterabwoba yahanishije buri munyamategeko ihazabu ingana n'ibihumbi 200 by'amafaranga y'amanyarwanda. Yategetse ko ntawe bemerewe kugira uwo bunganira ku butaka bw'u Rwanda batarishyura aya mafaranga. Nyuma y'iki cyemezo, abo banyamategeko batubwiye ko bagiye gutakambira perezida w'uru rukiko mu rugereko rwihariye ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka bakareba ko yabakuriraho ibi bihano. Baravuga ko bibagoye kwishyura iyi hazabu kandi basanzwe baburana urubanza rw'ubwitange. Uru rubanza rurerwamo abagabo 6 bahoze mu mutwe wa FDLR urwanya leta y'u Rwanda. Bose bari abasirikare kandi ku mapeti yo hejuru, bagiye bafatwa mu bihe bitandukanye mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Barangajwe imbere n'uwitwa Leopold Mujyambere ku ipeti rya General de Brigade. Umuto muri bo yari afite ipeti rya Lieutenant Colonel. Baregwa ibyaha byo kuba mu mutwe w'iterabwoba, kure mu mutwe w'ingabo zitemewe n'ubugambanyi bugamije kugira naho ubutegetsi buriho mu Rwanda. Kimwe na bagenzi babo bahoze mu buyobozi bw'umutwe wa FDLR barimo Laforge Fils Bazeye wari umuvugizi w'uwo mutwe,
na Colonel Jean Pierre Seka nabo bakunze kwita Abega Kamara yahoze akuriye ubutasi bwa FDLR. Abaregwa nabo baraburana bahakana ibyaha, barasaba kunyuzwa imutobo bagahabwa uburere mboneragihugu, barangiza bagasubira mu buzima busanzwe nk'uko u Rwanda rwagiye rubikorera bagenzi babo. Niba nta gihindutse, umucamanza yatangaje ko azasubukura urubanza mu mpera z'ukwezi gutaha.